ibihugu vyompi byarongeye gutsimbataza ubufatanye mu gisata c'umutekano no kurwanira igihugu, vyerekana ukwiyemeza kwavyo mu guteza imbere amahoro, umutekano n'ituze mu karere. Republic of Burundi and the chair of the African Union joins us now at the AMG Industry Park. He's receiving a very warm welcome from the management of the industrial park. Ibyo biheze bakaba basangira. Nyuma yaho hashakurikira inama yabaye hagati y'abakuru b'ibihugu n'abashikiranganje. Amasezerano atandukanye akaba yarasinywe cyo bita mu memorandum d'entente. Aho twavuga nko mu gisata c'ubutunzi aho hasinywe amasezerano y'ubufatanye mu by'ubudandaji agamije gukomeza ihanahana ry'ibidandazwa, gushigikira abashoramari hamwe no korohereza ubudandaji hagati y'ibihugu vyompi. Ku bijanye n'inguvu cyo bita energy mu rurimi rw'igifaransa, impande zose zikaba zumvikanye gukomeza ubufatanye biciye mu masezerano agamije guteza imbere ubushobozi mu bijanye n'inguvu bikenewe cyane mu gushigikira iterambere ry'inganda n'ihinduka ry'ubutunzi. Ibice by'imibano navyo nyene bikaba byarahawe akamaro kanini n'ubwo bufatanye, aho hasinye amasezerano mu gisata c'amagara y'abantu n'indero agamije gusangira ubumenyi, gukomeza ubushobozi no kunagura ibikorwa bifasha bene igihugu. Mu gihe isi kirahinduka cyane mu bijanye n'ubuhinga bwa none digital, hasinywe amasezerano y'ubufatanye mu bijanye n'irangamuntu ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibikorwa by'ibanze vya leta bikoresha ubuhinga bwa none, bikazofasha mu gutuma ubuyobozi burushiriza gukora neza bugashikira bose kandi bukaba bugezweho. Ibihugu vyompi byarongeye gutsimbataza ubufatanye mu gisata c'umutekano no kurwanira igihugu, vyerekana ukwiyemeza kwavyo mu guteza imbere amahoro, umutekano n'ituze mu karere. Kubera ko uburimyi rero bufise uruhara runini mu butunzi bwavyo, Burundi na Ethiopia bukaba bwarasinye amasezerano mu gisata c'uburimyi agamije guteza imbere ubuhinga bwa none muri ico gisata, gukomeza umutekano w'ibifungurwa no kubandanya guhanahana ubumenyi mu vy'ubuhinga. Mu nyuma igisata c'ingenzi n'ubukerarugendo kikabona co nyene caritaweho, aho hasinywe amasezerano yariye agamije guteza imbere amatungo ndangakaranga n'ibidukikije by'ibihugu vyompi no gukomeza uruja n'uruza rw'abakerarugendo. Inyuma y'izo nama abategetsi ko ari babiri bakaba barashimye ko imigenderanire y'ibihugu byabo ihagaze, bongera berekana ukwiyemeza gukomeye ko gushira mu ngiro amasezerano ya Urwo rugendo rw'akazi rero rukaba rugaragaza intambwe ihambaye mu gusimbataza ubucuti n'ubufatanye hagati y'u Burundi na Ethiopia ku neza ya Afrika, irushiriza kwiyunga, gutera imbere no kugira amahoro. Ku munsi wa kabiri w'urugendo rwiwe rero umukuru w'igihugu akaba yaciye agendera AMG Industrial Park, aho AMG Holdings isanzwe ifite amahinguriro atandukanye. Republic of Burundi and the chair of the African Union joins us now at the AMG Industry Park. He's receiving a very warm welcome from the management of the industrial park. Please give a warm round of applause and warmly welcome our guest of honor. What a meaningful visit. እሳቸውን ሞቅ አድርገን እንቀበላቸው። የሪፐብሊክ ኦፍ ቡሩንዲ ፕሬዚደንት Umukuru w'igihugu akaba yaje kugendera igisata gitunganya ikawa, ahakorerwa ivyuma, ahakorerwa ibiyo n'ibindi.
ahejeje kugendera aya mahinguriro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye afata urugendo rumusubiza mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed akaba yaramuherekeje ku kibuga c'indege c'i Bore. Agishika mu Burundi akaba yakiriwe n'abategetsi batandukanye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Muri Ndadaye. Icegira c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawangendera akaba yaraciye irya nino ivyaranguwe muri urwo rugendo rw'akazi umukuru w'igihugu yagiriye mu gihugu ca Ethiopia. Agishika rero muri ico gihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaragendeye ikigo gikomeye c'ubutunzi, ikigo gihingura ibintu bitari bike na cane ibijanye n'ivyo bakoresha mu kwenga inzoga, ivyo bita malt, bikaba bikoreshwa mu kwenga inzoga z'ibiyeri ariko cane na zimwe z'amawisiki. Muri ico kigo nyene yaragendeye kandi ihinguriro rinini ya cane ry'impuzu, ihinguriro rihingura impuzu gifise isoko rinini mu bihugu vyo muri Amerika. Avuye ngaho yaciye agendera ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Muri ubwo bushikiranganji rero ayobowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihugu umupfasoni Aisha Mohamed yarashoboye kuraba amareresi yerekana ibikorwa bikomeye vy'intwara miheto z'ico gihugu cane mu vyo kwigisha ivyo kugwanya umwansi hamwe kandi n'ivyo gufatanya n'ibindi bisirikare mu kugwanya umwansi haba mu gihugu canke mu karere. N'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaragendeye kandi icibutso gikomeye cane muri ico gihugu, icibutso bise Memoriale d'Adwa, no kuvuga icibutso cibutsa aho intwara miheto z'igihugu ca Ethiopia zagwanya umwansi w'umutaliyano agata agahunga zihemuka zimutsinze ariho ico gihugu cahavuye kitaja mu bukoroni. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarashize urugori rw'amashugwe kuri ico cibutso, bikaba ari iteka yahaye abashoboye kugwanira ico gihugu, berekanye ubutwari, berekanye ko igihugu bagikunda kandi batemera yuko cogwa mu minwe y'abakoroni. Mu rugo rukwirikirane rwo kugendera ibibanza bihambaye, nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaragendeye ikigo c'ubuhinga, ikigo gikomeye cane, ikigo cerekana ibintu vyinshi bijanye cane na bwa bwenge ndengera kamere, bimwe bita intelligence artificielle. Muri ico kigo akaba yarashoboye kubona ukuntu igihugu ca Ethiopia gipanze mu bijanye no kugwanya ibiza vy'ingwara bakoresheje ubwo bwenge nyene ndengera kamere, zaba ingwara z'ibiterwa, zaba n'ingwara mbere z'abantu nka za kanseri na za diabete. Ni muri ico kigo nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yumvitiye yuko igihugu ca Ethiopia gifise ingamba zitatu zikomeye mu kugwanya ibihindura ivyonona ikirere, mu kugwanya ibigirira nabi bidukikije. Ivyo navyo icambere kikaba ari ugutera ibiti. Gutera ibiti rero ico gihugu cabigize umugambo ukomeye cane, kuko bavuga yuko ngo kuva mu bihumbi 2018 cyashoboye gutera imiliyaridi 5 z'ibiti, kandi muri ivyo biti vyinshi muri vyo bikaba ari biti bishobora kuribwa. Mukaba mwumva yuko ari wa mugambi nyene noneho nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu yama ari karahimiriza ati ivyatsi bitaribwa tubirandure dutere ibiribwa, ibiti bitaribwa tubirandure tubisubirize n'ibiribwa. Aho nyene wundi mugambi ukomeye mu kugwanya ivyo biza byonona ikirere n'isi, hariho ubukerarugendo bukingira neza ibidukikije. Hariho kandi
muri uwo mugambi nyene umugambi ukomeye cyane igihugu ca Ethiopia cafashe yuko atamodoka nimwe ikoresha ibi bitoro izosubira kuzanwa muri ico gihugu. No kuvuga yuko ubu muri ico gihugu imodoka yose nshasha ihingiye iba ari imodoka ikoresha umuyaga nkuba cyangwa izindi nguvu zose ariko uretse ibitoro kubera vyonona ikirere. Ku muhingamo rero w'izo ngendo zose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarakiriwe n'iteka ryinshi mu kirimba Palais National, yakigwa na nyene icubahiro umushikiranganje wa mbere aramuha inzimano novuga y'akazi kuko babandanije bayaga. Ni muri iyo nzimano y'akazi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakira umushikiranganje wa mbere yuko ubo uko ari babiri bafise muhamagaro ukomeye kubijanye no kwitaho Afrika. Ubwa mbere ati jewe nije sanzwe ndamutswa Afrika ariko nawe urayiramutswa kuko ivyo ari byo byose umugwa mukuru w'ibihugu vya Afrika twovuga yuko uri mu gihugu iwawe. Imbere yo guhana akagaruka bahejeje iyo nzimano abo banyacubahiro uko ari babiri barahanye amasezerano yatewe ko imikono n'abashikiranganje babijejwe umwe wese mu byo yega. Yari amasezerano ajanye n'amagara y'abantu hamwe rero n'inyigisho, hakaba amasezerano ajanye n'ivyo gufashanya mu bya gisirikare, hakaba amasezerano ajanye n'ivy'amazi hamwe n'amasoko ntanganguvu, hakaba rero n'amasezerano ajanye n'ivyo amahinguriro ariko amahinguriro afatiye kuri buno buhinga bwa none. Ayo masezerano rero nkuko muvyumva n'amasezerano akomeye akaba yagizwe mu ntumbero yo kubandanya hatsimbatazwa ugufashanya no guhanahana ubumenyi mu bijanye n'ibisata bimwe bihambaye mu buzima. Ivyo bihugu ko ari bibiri Uburundi n'igihugu ca Ethiopia. Mu gusozera ugo rugendo nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yagendeye ikindi gihangange cishira hamwe rikorerwamo ibintu bitari bike vyinshi cyane bitandukanye. Muri iryo shira hamwe harimwo nk'uruganda rukurikirana ivyikawa kuva igitewe gushika ishotse hanze uciye mbere no ku bindi biringo bikomakomeye umuntu ashobora gucako kugira ngo ahingure ikawa inyobwe ifise akanovera. Yagendeye kandi amahinguriro atandukanye cyane ajanye n'ivy'inyubako, aragendera nk'uruganda ruhingura amabati, uruganda ruhingura ivyuma, uruganda ruhingura n'ibibiyo dukoresha mu kubaka amazu. Ivyo byose rero ngo vyakozwe kugira ngo ico gihugu gisanzwe kiriko kiratera imbere cyane gihebe ukura ibintu hanze, ahubwo aho kuza kirabikura hanze gikore nyabuna ivyo coco gishobora gushora hanze.